Naenda ziku. Zimisha. Yani umfise. Hari umfisa uwo munezero mu mutima. Eka ndabibona banezerewe cyane. Hari Ivyo wahora umbwira nkakubwira. Ntuvyumve. Ega. Uratse ko wenda kubwiye ko muri no minsi. Nemba zo bahagaze ngaha mu Burundi. Nukuri ahasinzi ndankasinziriye niyumvira ahubwo mani ukungene kwanza tuzomanza tukabona na mu maso muyandi ngo barambaye gute ndabona kabisa kare keze n'ibyo bigurabaza ungene ubona iyo muri Amerika bari abantu bameze neza cyashika mu Burundi asange turi bya bintu bekenye natwe tutarasirimuka dutera imbere leta kashya wari wanataga aha ndiko ndiyumvira impunzi no kwambara ubwo azosange naberewe iki uraraba neza ntabwo wambariye amaniyaje ntaragira iyo nayo urumva iyo nzu yambara ku itegeko ry'iyo sinjye nzitegeka kuyambara urumva neza rero yani sinzi ngene yumva none bazotuzani iki mani surprise yiwe nambara basi yo yibagiye no kwibagira wewe no kwibagira none nibagiye wewe nuca niba kende mu bakata wundi mugenzi fisa atari wewe amba hafi mu bintu byose ababaga yanje ni uyikoreye yani areka reka jenda jeho aragarutse muri no misi arashika ngaho sinzi ko ari nuko zigusigaye nta nuko yazera bari n'umuzu mani uko azobasa kose jeje sindabira nkira kumubona kujya nyine sanzana muzungu cyari umuzungu azobari neza umunezero ndembeje ubona ko bishobora kumva kuko je natangaye buho nkora ndamukunda bigiye kwiyongera ubu niho rero nabaye ebana umusazi w'urukundo iyo bakuzu nje sinari kwigire nkunda mu buzima nk'uko ahubwo je birantangaza ntige nibaze ko nepa ngira yagiye andotse yani ukungenda mukunda ragera nawe numva no kuyampa kubwiyo bikakunyima ndumva no kuyampa kubwiyo numva no namwitega bwa ntabitangira uyundi banabaneze nko yarakubaje ntawa ndoze ndizera ko ari urukundo nyagasani yadushize mu biyo mukunda ntibisanzwe nawe ndizeye ko nkunda uko arabimbwiraga ko ama message je nawe twandikiranira ndibaza ko atabuguruguru nta binyoma birimo je n'ibintu nizeye neza kati yarindire yanezerewe bibe nanda yarindire tuyarabe kabisa ndizeye ko bizogenda neza ahazozira nzoca mbabitse uzumanzuma akanya gatoya kwanze ko ubwo ntagenga ndakubesha cyangwa byakunda nk'ukwezi kose kuzohera je nawe tutabonanye ntumbari ntanganya bw'ico gihe uzumanze ugihanganire gatoya kwanze uze wicunge ntiwonone ibintu wa reka kabisa sinzokwibagira ikizuba cose kimeze neza sinzokwibagira sawa rero reka kwanza mbe ndagenda mbe ndavugana nawe gusa umunsi uzajya kumutera basi z'umutara ndamurabe gusa ndabikumwe yabaye muzungu ukabuze umubona none we nubizi je nawe ko turi sudire reka ngende kwanza ariko ndiko ndakora nawe nyine ubu ndasuzumwa no ku telefone ariko arabika naje bari bantire gatinya basi ndamuha kandi ndibona ku minota 3 iminota 5 iheze gushera bimeze gute mana nawe nyine urukundo rwa musazici hewe kuna musa kanyamuneza kakwisha reka ni biki aho nyine je nkomega sinzi naho nibereye n'umusaba marayika asha turicaranye ubwambere tudakora uryohewe gutyo ugenda gutera inkuru n'umusinepfa yamaze gushika mu Burundi yo kanyamuneza ufise niyo tweko turanandikiranira asha naje ndaryohewe basi ariko rero ya noti yaje ndayikeneye ndayikeneye none iyo ndambwira ko aza mu Burundi hamakibagira amera ya none umnyike yashitse arayaza no kubi uko murandikiranira wayamubwiye ko ndayakeneye
kiriya kinogo ndasubize iwaje hari kinogo Mana yanjye papa nawe Imana yaraguteye iteka iyi kampani yateye itera intambwe ubuzima bumeze neza mbere kurusha keke ahubwo amahera twamuhaye yaduteye n'umugisha erega ijana n'ijana muri amaye ko ndivyo murumve ko Imana yaraduheza gende yo gusumba nuko byari bimeze amahera yawe ntibikibazo neva jewe ibyo muvugana byose ariko nawe kimubwira nanyandike kabaziga mwishuri wibitse ya noti gute ndabyumva nene papa ako kanyamuneza ufise n'umugenzi gusa kujya mwiganye cyangwa kandi kinyegeje inyuma tutazi kana nawe bakashaka kubaza ibintu ngomba ndabimenye ndari byose mpa kubimenye bishoboka no bimenye nene bitse kari umugenzi umuntu wenda ndamuhereza amafaranga yanje atari umwitsigirwa wanje umugenzi nyene ko nyene gusa gusa umugenzi nyene urumva kwanza aranyishuye ngize urumva ana kuva nyene cyagihe yaguma agenda hariya amaze kugenda hariya munyuma nararo aziko narose nimero ziyo baganira nyabaze idakingana amaze imyaka ishika hafi ni tanu gutyo cyane burya ndirakwiye irenge cyangwa ngo iminsi myinshi imyaka itanu yagwa amara yanje yakusha ko n'indishyi y'akababaro papa n'ibiruti byo nawe etele dorota ntawo bironka sawa uti rero umva nyene ntatse ko sishobora kubisha umuvyeyi wanje akina kimwe no guhisha kimwe nyene kumene twagiye turaganira muriyo novuga ko ari nubwo ari kure ariko ntari kure y'umutima wanje matuya ari kure y'umutima wawe niba ari umutima wawe niwe umva nashatse kuvuga yuko ntari kure usanga uko tuyaga nk'umuntu urumva nyene kumwe twagumye tugenda turayaga buhoro buhoro buke buke twaguma nyandikira Mana yanje we bwa bundi umva nyene ndumva ko mega muno mwanya nawundi mugenzi noro waciye atwara mwaka moti pa akiya papa suko kuri papa yo ariko ntaco nibyagenda neza nta kibazo ariko rero inoti yanje yavuga navyo ibyo bugenzi bwanyu bwose mumugira kwanza reka hava muri ngere ndamwandikira wowe turiko turavugana ngaha ndigiye nuko bimeze naje ndigiriye hanyuma rero umwibutsi inoti indishi y'akababaro amahera yawe papa yo internet dorota nene kuyibona myaka itanu yose Never no kuri shika ya sijenza kubona ko sijenza wanda kubonye aya bigerezwa no kugenda muri shopping ko bwa frame nambare neza mbegwe nuko wasizeho gose kuzonasanga ya Allah kuri never agenda mukuru yeje nyene ndumva ubu ukungene metse ngira sinzi kari marayika wanje yani urukundo kuva umunsi wa mbere gusa yani tuvugana kuvyerekeye amahera ujya munsi umutima wanje nino saha uzuye akamwemwe kubwaneva nana nukuri ndakwinginze neva umuhe gushika amahoro ashika amahoro mu Burundi oya ndumva hamwe nkuvuze nk'ikintu bivuye mu mpfina namubonye kuri Imana yawe binyimye umunezero w'isi frere niko ndizenda ngo never umutima wanje uruziye no wakineva ya nugaye hari ahantu nyene ngiye kuri nawe ngorane nanje asha aho zira hose rero mu Rwanda nteko mbanza kubona jewe burya ndamubonye umunsi ndamwereka rinzira
uyu munsi ndamwereka hashi aho yibonye ni hajya nyene